Shalom shalom bakunda ijambo rya Kiza TV reka nizere ko mwaraye cyangwa mwaramutse neza bivaye naho muriko muratwikirana muherereye je meze neza ndashima Uwiteka uko biri kose reka ntanguye ndemesha abantu batamerewe neza ndababwira yuko hari Imana ihindura ibihe hari Imana yirura mukomeze kwizera kandi mukomeze gusenga hagiye nubona ko atari nyinshi zihari niho Imana ikorera so miryango tumwakiriye reka ndamutsabe yidondore atubwiye naho asengera n'ukuntu akorera Imana ikaze. Shalom, shalom. Ku mazina ni Louis au Trésor. Nkaba ndumuririmbyi indirimbo mpimbazamanza. Nsengera muri GLM Gospel Life Ministries mu Cyarama. Rukundo cyane Trésor. Rukundo Trésor, Louis au Trésor. Yose nayanje. Wavukiye mu muryango ukijijwe cyangwa wakijijwe kode? Je navukiye mu muryango ukijijwe. Donc wakuriye muri Sunday school. Nuko no bivuga. Bamwe mu baririmbyi maze kwakira bavuga yuko nubwo baba barakuriye muri Sunday school baba batazi ibyo baba barimo nawe niko byari bimeze. Nuko byari bimeze. Wagiye kumenya ibyo urimo neza neza dusenga imyaka ingahe? Jewe nagiye kubimenya neza na neza ngeze mu myaka 17. Ariko naho yari 17 sinari bwamenye agakiza. Kandi navukiye mu muryango ukijijwe. Mbere yuko uririmbira Imana ntiho waragize tentative yo kuririmba tigaze indirimbo? Marabigize kandi kenshi. Utubwira ubuzima warubayemo ava yuko ukizwa gusa umaze kugira imyaka y'umuntu aciye ubwenge umaze guca ubwenge. Niwe buzima warubayemo? Ubuzima nari mbayemo icyambere twararirimba nk'abandi ngenda muri eglise nkaririmba ariko sinari bwatahure ibyo ndimwe donc sinari bwamenye impamvu ndirimba. Harageze igihe ndanabivamo ndabiheba nisanga ndi mu bindi bintu by'amadanse byo kuririmba indirimbo z'isi kujya gusenga bikangora. Ariko maze gutahura kandi niho naciye ngaruka kandi mvuga reka nkorera Imana. Niki cyatumye utahura? Icyatumye nahura nuko nagiye mpura n'abantu bavuga ijambo ry'Imana. Nisanga mwe yareka arankoresha vraiment naje ko ushobora gukizwa. Naho nasenga nyene njya kuririmba mu bana ariko nace nisanga yuko hari ikintu kanaka nkwiye gukora. Reka tugaruke kuri kariyeri ya music ukora. Watanguye kwinjira muri studio ryari? Imbere yuko winjira muri studio warimba muri korali? Kwinjira muri studio ndibuka ubwa mbere narinje muri studio hari muri 2018. Ariko naho ninjiye sinigeze ntahura n'ibyo ngiye kuririmba. Ariko hageze muri 2021 niho ninjiye rero muri studio mvuga yuko ngiye kuririmba by'ukuri. Ufite indirimbo zingahe no munsi? Indirimbo zimaze gusohoka n'izibiri. Total indirimbo zingahe? Indirimbo mfise zinoshobora kuvuga ari nyinshi cyane. Ni nyinshi cyane. Sinibaza ko noshobora no kuziharura kuko ni nyinshi zirarenze. Zirarenze zitarasohoka. Kwandika kwawe ni ntahe cyangwa ni ishuko? Byose birimo. Ushobora gushingira intahe Kristo Yesu kandi nkayishuko. Amuna babwira byo urumva nasomye ijambo ry'Imana ndandirimbira undi nati nari ndyamye basi namije nko gusenga numva Imana imbwiye uko. Nashobora kuvuga je akenshi indirimbo ndonka n'indirimbo ineza yawe indirimbo naronse ndiko ndasenga ndavyibuka ariko ndasenga kujya nyene nashobora kuko kenshi iyo ndiko ndasenga ngo ndakuja kuri piano ndiko nsenga ndi kuri piano imbo yanjemwo nisanga ndiko ndaririmba. Donc usanga uvuza na piano? Ndagerageza ndakora ko gusa sukuvuza ndakora ko gusa. Woshobora kutucishizamo gatoya indirimbo ufite mbura umuntu wese agira ikintu akunda kuri we ego byose turabikunda gusa ari ikintu usanga ukunda gusumba shaka uririmbe gato indirimbo ukunda gusumba izindi. Indirimbo ineza yawe ni indirimbo nisanze nayikunze rwose kuko ishingira intahe Kristo Yesu. Urukundo rwiwe ingene yankunze avuye mu ijuru amanuka ku isi kugira ngo aducungure.
ya ntushobora kuririmba ego bon we wapfuye mw'ijuru urankunda masura mu bugingo nzovuga ineza yawe hose maze bakumenye nzovuga ineza yawe mwami y'ivyo wankoreye nzovuga ubuntu bwawe bwinshi ubwo wangiriye nzogushima 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 bose bakumenye nzokwamamaza 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 bose bakumenye birakorohera kuba uri umujene ukoreye imana biciye mu kurimba tanke n'ijwi ufise ukaba ubikoresha mu kurimbira imana woja kurimba nko mu makaraoke ukaronka amahera bon mu bisanzwe sinumva ko nashobora kujya kuririmba muri karaoke ya ndavyumva vraiment kuko akazi mfise ribaza no muri indirimbo uravyumva no kwamamaza inkuru ya Kristo nico kintu nyamukuru namaze gufata muri jewe ko no kwamamaza gusa iyo nkuru ya Kristo kuri benshi bamumenye ya atari kujya mu makaraoke ya uri umujene wese agiye utunaba yaraciyemo aravye basi nk'uno munsi byari ikintu uvuga ati mana warakoze uko ni ikintu narakivuyemo we ni nk'ikihe kintu uvuga ati mana warakoze uko ni ikintu narakivuyemo ico je noshobora kuvuga simfise ibirenze cyane ariko nshimira Imana cyane ko navuye mu rubanza rw'ibihe bidashira nkaba naronse ubugingo budashira ya ukora ku giti cy'iwawe cyangwa se management kubera ko management hajya ntibamwe abajya barimba iyi miziki bita ngo n'iy'isi no muri gospel harabaho management wowe urikorera ku giti cy'iwawe cyangwa ugira management jewe nkora ku giti cy'iwanje ya na management mfise indirimbo zawe ziri kuri YouTube channel yawe nta video dufise ni kubera iki bon ndacyagerageza ndabe ko nashobora kuronka uburyo ni kubw'uburyo niyo mpamvu ya gusa Imana ibinshoboje ndizera neza yuko bizogenda neza kandi izozikora ya uyu munsi hari abajene benshi bafise imyaka ufise batinya gukorera Imana bavuga oya kama imyaka ndetse gukorera Imana ikamanze njye ubuzima tivo ni nk'ikihe kintu babwira icyo nababwira bagerageze cyane bafata umwanya bagifise ingufu basenga Imana ntibarindire bazoze gusengerwa bitagishoboka ya kuko gukorera Imana ni muri izi nkomezi nyene dufise z'abajene niho umwanya wacu mwiza wo gukorera Imana ko hari igihe bizoshika bazorondera ingene babikora babibure hazo bico gihe cyo gusengera batangure guterereza amasengesho ngo mfasha unsengere bitagikunda ko bobo bashobora guhaguruka bamamaza iyo nkuru ya Kristo nico no bahanura bro Cheza niki kugwa mpwemu yera akora mu buzima bwawe mpwemu yera ico akora mu buzima bwanje nuko anyobora ya nico kintu nyamukuru batanya gusenga Imana ubwa mbere ashoboze anyobore anyiyereke anyereke inzira nkwiye gucamo n'iyindi ntakwiye gucamo ya usanzwe katubwiye na promotion na publicité usanzwe uri umukoneseri umukoneseri yambika abantu wambika abakobwa cyangwa nambika bose kwambika bose ego turabi abantu b'abadandaza rero n'abantu usanga ari ababeshi sometime ugasanga impuzu yayiranguye 20 ikashaka 35 aho mba hataba harimo ubusuma wese kukora bon ingene bimeze kuvy'impuzu nta busuma oya nawe unashobora kwirangura bibiri nkayigurisha 70 ça dépend na jewe nawe ego kuko nta prix y'impuzu fixe ibihari kugiye mu kinama ugiye no muri ville be iratandukanye hari usanga ari 100 hari nawe usanga ari 35 kandi suko ngo nabasuma oya bivana gusa n'ingene business bayikora ya rero abantu bumva ngo yo bakorera Imana nta zindi business baba bagomba gukora ni nk'izihe mpanuro ba impanuro nashobora kubaha gukorera Imana suko gufunga amaboko ngo kubera nkorera Imana mebe gukora byose bizikora donc twizere byose bizikora aya suko vraiment Imana nizova mwijuru nyuma ikuzanira amafaranga ngo puff aya
tuzosenga hamiyazanye aya ivyo nibikunda ariko bidukwiye gukoresha yacu maboko kugira ngo dushikane byinshi cyangwa dushike kuri byinshi ya uko nayo bivuga yuko izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu yani majya dukwiye gukora kugira ngo nayo dushikane ya nk'uwo yifuza basi akadufate jewe nifuza ko inyambikano gusanga he ni mucarama niho nkorera mucarama hafi ya soko Kinama ujya gusa gato uba winjiye mucarama inyuma y'amashuri yitwa ETS Carama niho nkorera ugeze hajya ucubona ahantu nkorera nta zina nta kina oya nta zina ndashirako ariko niho nkorera vyose uhashise gusa ucubona impuzu ya nizere ko hesha icubahira Imana byose ni byiza byose ni byiza reka tugaruke gato ko turasozera ku bijanye n'indirimbo zawe wavuze ko indirimbo nyinshi ariko wamaze kuja ko indirimbo zibiri twokwitega nka album canke EP bon sinibaza cyane simfise uko no bivuga ariko Imana ibinshoboje byo bavyiza cyane ko myitega album ya ushaka kutubwira imbuga nkoranyambaga ukoresha kugira ngo abantu bakeneye gufollowinga kugushigikira canke kugira ico bagufashije kuri Facebook ni Lois au Trésor Instagram Lois au Trésor YouTube konyene hose Lois au Trésor izina ryanje ine ndirimbo ari kuri channel ya YouTube yitwa ni mu Kiswahili ya niwe huru avoir reka turangize kuri niwe huru umefanya mambo makuu umerejesha uzima nilipokufa ukajitoa msalabani ili niwe huru ili niwe huru nikikumbuka uliponitoa moyo wangu wajawa na furaha wewe Yesu umekuwa mkombozi wangu kwa yote umenitendea nitakusifu daima wewe Yesu umekuwa jemedari wangu kwa yote umenitendea nitakusifu daima umefanya mambo makuu ulioyatenda kwangu ni mengi shuhuda zako hazielezeki umefanya ili umefanya lile umenipa jina Baba nina kushukuru Bakunze mumuryango TV reka ndabashimire cyane kwa mwabanye natwe ariko twamatwibuka gushimira Imana avant tout Trésor reka ndabashimire cyane kwa wabanye natwe inkaka y'akajambo kanyuma wabwira abakunzi bawe ya icyo nobabwira nuko bashikara kurondera Imana mu gihe nk'iki no kwamamaza inkuru ya Kristo kuko ari byo mbona bikenewe cyane kuko ari byo n'umwami wacu adusaba gukora muri Matthieu 28 ngo mugende mu mahanga yose mubabwire ubutumwa bwiza mene majambo dukiye guhaguruka n'inkomezi nsha tukejya bakijijwe twamaze iyo nkuru ya Kristo tuvuge kuri benshi cyane bataramumenya bamumenye uwo Kristo Yesu bamwakire baronke ubwo bugingo bave mu rupfu nico no bashikira donc barondera Imana bayamamaze bisigaye bizokwikora nico gikuru reka ndabashimire cyane mwakoze genda bakunda cyane uwiteka akomeze kubarinda